bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, muragasagwa n'inema n'amahoro biva ku Mana dawe wa twese. Ndahimbawe no gusubira guhura namwe. Kaze rero dusangire iyi mfunguro nyeranda y'ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ya 21 mu gihe gisanzwe mu mwaka utagaburikana kabiri. Igisomwa cya mbere tugisanga mu ikete rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abanyatesalonika ikigabane cya kabiri kuva ku karongo ka kabiri gushika ku karongo k'umunani. Muri icyo gisomwa Pawulo mweranda atwereka bimwe mu byamuranze nk'umutumwa wa Yesu. Izaburi yo kw'isani y'138 cyangwa 139 nayo ikatwibutsa ko Imana izi vyacu byose. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twashikirijwe na Matayo mweranda ikigabane cya 23 kuva ku karongo ka 23 gushika ku ka 26. Muri inkuru nziza Yesu ariyamiriza ubwiyorobetsi. Kuri mikro muri kumwe na Jean Patrick Prosper Martino Kezimana, umusaserdoti wo muri diocese nkuru ya Gitega. Yaga mukama yaga abasavyi bawo tuguteze yombi. Ivyo dusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abatesalonika. Namwebwe nyene bene wacu muramenya ko ikaze mwaduhaye itabaye y'ubusa, naho twari twarinze amagorwa n'ibitutsi i Filipi nk'uko mubizi. Twahavuye dushira amakenga kubera Imana yacu, tukabigirana inkuru nziza y'Imana turi mu rugamba ruhambaye. Nkako nanone ibyo duhanura ntibiva ku buhumvyi canke ku buhumane canke ku bugunge, ariko nk'uko twasuzumwe n'Imana ikatwemeza niko turiko turavuga, tutarondera kunezereza abantu ariko turondera kunezereza Imana isuzuma imishaha yacu. Nta na rimwe twigeze tuvuga ijambo dushasha karimi nk'uko musanzwe mubizi, canke ijambo ryo guhisha inambu y'amatungo. Imana nitubera icabona, canke kugira ngo turondere ininahazwa ku bantu ari kuri mwebwe canke ku bandi, naho twashobora kubaremera nk'intumwa za Kristo. Ariko twamye twitonda hagati yanyu nka kurya umuvyeyi abungabunga abana biwe akabonsa. Niko twabagiriye igishika, bigatuma dushaka kubahebera inkuru nziza y'Imana, tukabahebera n'ubuzima bwacu, kuko mwabaye abo dukunda gose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uranyitegereza kandi uranzi. Uranyitegereza kandi uranzi. Mukama, uranyitegereza kandi uranzi. Ndicara ukabimenya, nahaguruka ukabimenya. Akari mu mutima wanje ukamenya ukiri kure. Uranyitegereza kandi uranzi. Ngendagenda canke ndyamye umpozako ijisho. Inzira ncamwo zose niwe uzizi. Jewe rero sindagera kuvuga, ariko weho Mukama imvugo yanje urayizi gose. Uranyitegereza kandi uranzi. Urandongora kandi ukamperekeza, iminwe yawe yama ingumije. Umenye bundengeye, uransumba zishobora kugutegera. Uranyitegereza kandi uranzi. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayishikirijwe na Matayo mweranda. Muri iyo minsi Yesu yavuze ati, muragowe mwebwe banditsi na mwebwe bapfarizayo mwiyorobeka, kuko mushikana ituro ry'imenta, iry'ineta n'iry'ikumina, ariko mukirengagiza ibintu bihambaye biri mu itegeko, arivyo ubutungane, ubuntu n'ukwemera. Ivyo nivyo mwategereza kugira mutaretse n'ivyo bindi. Mwandongozi zihumye, mumini n'ubutuku, mukarotsa ingamiya. Muragowe mwebwe banditsi na mwebwe bapfarizayo mwiyorobeka, kuko mwuzu urwato n'inkoko inyuma gusa, kandi imbere mwuzuye ubusuma no kutigerera. Wa mupfarizayo w'impumyi we, nubanze woza imbere mu rwato, niho n'inyuma hoheza hakaba heza. Dushemeze inkuru nziza ya Yesu Kristo. Bavukanyi
tuzirikane ibisumwa vyeranda dore gushikirizwa mu ntambwe nkuru zibiri. Ubwa mbere tuzirikane akaranga k'umutumwa w'inkuru nziza. Ubwira kabiri tuzirikane ko Yesu yamubwiyorobetse. Ubwa mbere akaranga k'umutumwa w'inkuru nziza. Mu gisumwa ca mbere Paulo mweranda ariko aributsa abakristo b'i Tesalonika ukuntu yabayeho kumwe n'abagenzi we igihe bariko baramenyesha inkuru nziza. Muri uwo mwidondoro w'ubuzima bwiwe bw'ubutumwa turabonamwo ibintu bihambaye bikwiye kuranga abatumwa nyabo b'inkuru nziza. Ivyo navyo ni ibi. Ubwa mbere umutumwa w'inkuru nziza abwirizwa kwitegurira guhura n'amakuba akemera kuyarinda kuko yizigiye Imana iyo imutuma kandi ikagendana nawe. Kurinda amagorwa no kwishimira Imana ni ibirwanisho ngombwa bihambaye vy'umutumwa w'inkuru nziza. Umutumwa w'inkuru nziza kandi arangwa no kwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntarondera ibiyago biryohera abantu, ntarondera kuryosha abantu, nkako ntarondera kunezereza abantu, ahubwo riho arazwi ishinga no kw'Imana yo ni nahazo. Icyanyuma kiranga abatumwa nyabo ba Yesu dufate ko igisumwa ca mbere nuko abatumwa nyabo ba Yesu birinda kuremera abantu. No kuvuga ko birinda kunaniza abantu, kubaremeka imizigo idashoboka, ahubwo riho babwirizwa kurangwa n'ubwitonzi n'ukwisha bugufi. Nka kujya ko umuvyeyi abungabunga abana biwe, abatumwa nyabo ba Yesu, abatumwa b'inkuru nziza bitwararika kubungabunga abo barungitswemwo, bakabagirira igishika ku buryo mbere batarazwa ishinga gusa no kubigisha inkuru nziza, ahubwo riho banabafasha kwishira mu ngiro mu kubitangira, mu kubahebera ubuzima bwabo. Ngivyo bavukanyi ivyabwirizwa kuranga abatumwa Yesu yaturungikiye. Muze dusubire rero abo Yesu yaturungitsemwo, abo Yesu yaturungikiye ngo batumenyeshe inkuru nziza, cyane cyane abasaseridoti n'abamenyesha Imana, kugira ngo Mukama abaronse inema bakeneye ngo bashobore kwigenza nk'uko Paulo mweranda ariko aravyerekana. Ubwira kabiri tuzirikane ukuntu Yesu yanka ubwiyorobetsi. Mu nkuru nziza ya Matayo igabane ca 23 Yesu atangura agabisha abigishwa biwe ku nyifato y'abafarizayo. Akerekana yuko abafarizayo bavuga ibintu vyiza, bavuga ibintu bizima, mugabo ntibabishire mu ngiro, ntibabirangure. Kuva ku murongo w'12 w'ico kigabane Yesu mbere ashahagurukira abafarizayo agatangura kubagiriza ubwiyorobetsi bwabo mu ntumbero kugira ngo bahinduke. Mbega bavukanye ubwiyorobetsi ni iki? Ubwiyorobetsi ni ingendo ituma umuntu anyegeza icari by'ukuri, inyifato yiwe y'ukuri, ingendo yiwe y'ukuri, ivyiyumviro vyiwe vy'ukuri, maze mu by'inyuma bigaragara, mu by'inyuma biboneka akarondera gukina ivyonezera abantu, ivyo tuma abantu bamugirira umwizero, ubwizigirwa, hama kumbure bagaheza bakamwakira bakamuha n'ivyo yifuza ko bamuha. Mu nkuru nziza ubwiyorobetsi bw'abafarizayo burangwa ahanini no abafarizayo barondera gukina ubweranda, barondera gukora ibintu vyo kwerekana ko ari beranda, mugabo mu by'ukuri imbere mu mitima yabo bataraba beranda. Mu kwerekana ubwo bwiyorobetsi bwabo Yesu agize ati murago we mw'abafarizayo mwe, kuko mushikana ituro ry'imenta n'iry'ineta n'iry'ikumina, ariko mukirengageza ibintu bihambaye biri mw'itegeko, arivyo ubutungane, ubuntu n'ukwemera. Bavukanye ugutanga icicumi ryari bwirizwa ry'Imana mu bwuzure bwa kera. Umuyahudi wese abwirizwa gutanga icicumi c'ivyimburwa vyiwe. Abafarizayo rero barihatira kuri iryo bwirizwa gushika mbere bihatira gutanga icicumi gushika ku duterwa duto duto two mu mirimo w'igikoni, imenta, ineta n'ikumina byari bimeze nk'ibirungo. Mugabo bagaca biyobagiza ibintu bihambaye byo mw'itegeko ry'Imana, arivyo ukugendera ubutungane, uguca imanza zigororotse bakurikije amategeko, ukugirira ikigongo abantu bato bato, ukugirira impuhwe abantu b'impahazwa, abatishoboye, bakibagiza kandi ukwemera Imana, ukuyoboka Imana. Ngije bavukanye ibintu bihambaye Yesu yashaka ko abafarizayo bo kwihambirirako. Nyandi majambo yashaka yuko abafarizayo ubwa mbere nambere bihatira ku butungane, kugira impuhwe, gutabara, kuyoboka Imana, hanyuma mu nyuma bagaheza bakihatira no gutanga icicumi. Yesu yuhiriye yerekana yuko abafarizayo bihatira kwirinda uducumuro dusanzwe, uducumuro duto duto, mugabo bakubahuka ibicumuro binini, ibicumuro by'agahomera bunwa. Ati mu minini ubutuku ariko mukamira ingamiya. Agatuku n'agakoko gasanzwe ataco mbere nogira ntiko kwica mu mubiri, ariko ingamiya yoyo ni urukoko runininya, kandi hampande yaho ingamiya muri Bibiliya bw'uzure bwa kera carabwa nk'igikoko gihumanye. Tubisoma mu gitabo ca Bene Levi igabane 11 umurongo wa 4. Bavukanye iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi ribwiwe abafarizayo, mugabo kandi ribwiwe
twabwiwe twebwe uyu munsi ugutanga amashikanwa ni vyiza, ariko bitajanye no kurangura ibikorwa vyiza, bitajanye no kurangura amabwirizwa ahambaye y'Imana. Uko gutanga icicumi, uko gutanga amashikanwa ntibiheza ngo bishimishe Imana. Bavukanye, hariho abantu benshi baca imanza za ngondagonde bakazihirika kubera ko bari igiturire, bwaca bakaza gutanga icicumi n'amashikanwa canke mbere intererano zo kubaka amaparuwasi yacu muri ca giturire bariye. Bavukanye, muri twebwe hariho abantu biba amatungo y'igihugu canke amatungo y'ekleziya canke ayo mashirahamwe bashinzwe, bwaca bakazinduka gusenga bakicara imbere bagasangirira ku rurimi kugira ngo berekane icubahiro kidasanzwe bafitiye Yezu. Bavukanye, iyi ngendo nk'iyo irababaza umukama wacu Yezu Kristo, niyo ariko ariyamiriza ku bafarizayo no ku bakristo b'uyu munsi. Mu ntambwe igira kabiri, Yezu yerekanye ko abafarizayo ari abiyorobetsi kuko bitwararika ubusayangane bw'inyuma, ubusayangane buboneka, ariko mu mitima ntibihatire gusayangana, ntibihatire kuba beza, ntibihatire kuba beranda vy'ukuri. Ivyo vyabaye ku bafarizayo. Bavukanye, natwe birakunda kutubako. Abantu benshi barica bene wabo mu buryo buca nk'iburiya. Uri abicisha karimi mu kwambika ibara bene wabo, urabicisha inkota, urabicisha inkoho, urabicisha bene wabo amashano. Ubona ko biharawe cyane mu Burundi bwacu n'ibindi, ariko bwaca bakambara impuzu nziza, impuzu zigoroye, impuzu zipesuye, mbere bagashirako n'ibimuga neza, bakaja gusenga, ariko imitima yabo n'iminwa yabo yuzuye amaraso. Bavukanye, ingendo nk'iyo irababaza umukama wacu Yezu Kristo. Ingendo nk'iyo niyo twirizwa gusezera mu buzima bwacu. Nk'uko umukama akabidutumirira rero, muze twihatire kuba aberanda vy'ukuri, muze twihatire gutyorora imitima yacu, muze twihatire kurondera ubwiza bw'imitima yacu dufashijwe n'imima y'Imana, kugira ngo ico turi imbere mu mitima yacu vy'ukuri aba arico kigaragara inyuma mu buzima bwacu, maze Imana ibandanye inahazwa mu buzima bwacu no mu bwa bene wacu. Bikira Mariya, umutabazi w'abakristo, dusabire.